mwari bwamure ndiko ndarapfura n'umunsi n'umwe mwebwe ni David nibaza ko atamunsi n'umwe mwari bwamure ndiko ndarapfura jewe byukuri sindarapera ariko iyo umuntu anezerewe no kurapfura rapfura kubera ko inezerewe cameraman bereke ahari tuna ubege mutaye ahandi hejuru kuri etage ahantu twabetanye tuko turubaka amatafari bakunze ya BMBC ahandi muri Diaspora City twarabwiye umezi nkane ariko arahera ko hari umugambi turiko turategura ahimane ya aeroport ukora kuri autoroute ibindi byeke ni projet mushaka kuzagura nk'amazu muraza kuraba muri link iza kuba iri muri commentaire kuri no video mukene kumenya makuru yiyongereye canke muje ku mbuga za BMBC group kuri Facebook kuri YouTube no kuzindi mbuga no kuri website yacu alors twarabwiye biti tugomba dukore umugambi wo kubaka ikigwati cy'akataraboneka kinini cyane hanyuma tukibivuga gusa abantu baciye baza ari benshi cyane kuyandikisha basaba kuzoba muri no projet ni kuvuga muri make ibi ndiko ndabereka ntituratangura umugambi nyezina kubera iki twatangiye kubaka amazu bora muri abo mezi ane ni make cyane nta migambi muzi imaze imyaka 4 canke 10 mwumva ngo tugomba dukore projet ni itigere tangura na murumva nta migambi mwumvise mukivuka ngo tuzokora ibi bitigere biba gutangura projet rero nk'iyi iri muri gitari 6 ukayitangura mu mezi ane ukamazogera amazu hafi jana uri kurubaka si ikintu gisanzwe rero uno munsi nabwiye ko nza kubereka update y'imyiteguro yo gutanguza ibikorwa hari ibikorwa nk'amabarabara dushaka gutangura kubonesha ngaha nitwabigize tubiherako nivyo bizotuma dutangura nyezina ibikorwa nyezina kubera umugambi warakunze hari abantu abasoma Bibiliya Yezu yaravuze umuntu yatunganije urubanza hanyuma ngo batumire barankakuza ngo kujya ngo no kunwa hanyuma ngo rorondera abantu baze kujya no kunwa ngo arabura ne tugeze mezane tugeze ahantu harimwe no kurondera abakiriya harimwe no kurondera amahera dukoresha mu kubaka bino bintu tugeze tuba kuburaro ngira hafi ijana bwa mbere aho vuga ngo ni ibintu bisanzwe oya nkirisanzwe projet yagenze neza cyane voilà rero uno munsi nashaka gusana bereke ko Diaspora City wa mugambi twabereka mukabona ibizu binini mukabona ibizu byinshi mukumva ngo ntibizohava bikunda mu bice byo mu Burundi wakunze iricinye ni bice turi kumwe aha turi mu kwezi itariki ya mbere y'ukwezi kwa gatanu 2025 uyu mwaka nyene abakiriya ba mbere turashikiriza amazu nibo bwa mbere rero twubatse iprojet muri uwo mwaka nyene twadushikiriza amazu abantu kirumvikana muzoronka intaye zabo kuvyereke ukuntu biyumva kubona amazu yashoboye gutangura ubwo nyene ariho itangura umugambi rero nk'abantu muri Diaspora City bo bacibaza ngo bigezehe urugero projet rindi amahero ngo ruzokunda umbe gashize nk'amahera ngo sinaba nkomvye nguze n'inzu ngo sinabagize ingorane abo bantu mushobora kubereka ahantu tugeze sivyo amazu ya mbere ari ku madare hajya hona kwatangiye kubaka ni daire n'iyindi ko yobereka naha mpagaze ngaha ahandi kuri etage murabona ko twatangiye kubaka inzu ya etage ya mbere kuri no mazu sivyo ariya nayo nkari amazu ariya murabona turiko tuyabetona ariya yose murabona tugomba tuyabetone ageze mu tuyabetone amadari nikuvuga mu kwezi kumwe tudufise amazu hafi jana ari mu burari jana azoba agomba kubetona canke ayandageze kure nikuvuga by'ukuri ku mugambi wakunze barakunze cyane abariko baranyibuzanya abakiriya bacu hari nk'abo ntavuze amazina bari muri Australia abari mu Budagi abari mu Bwongereza abari muri za Swede abari muri Amerika abari muri za Zambia abari ahana hariya baguze amazu ngaha abapatoro bari ngaha turabashimiye cyane baduteye iteka cyane nibwo gambe dukuze umugambi abantu bakawuza mutaratangura
kubera ko tuva kutaratangura igihe twavuga ko tugomba gukora project by'ukuri hari ibikorwa byo kwitegura bitari bwakogwe bitari bwahere usanga bitarahera gupangwa neza hari impusha batari bade kudusimira kandi diko ziri swiri mugabo zitari bwasohoke aya matite de propriété guzitongo cha twiguha donc nano papuro uvuga ngo bazobandanya barondera turafite n'amatite de propriété impusha kubera mu bushikiranganje bujeje bidukikije mu bushikiranganje bw'inyubako basinye bataga hano yakora umugambi wo kubaka aya mazu gitangaza sivyo ngira baza kubereka abazo kuri video uko ntazoba hasa rero yari update hanyuma none iyi project ingana gute iyi project izo biri mu buraro buri hagati y'amajana n'amajana 5 ikaba iri kuri hegitare zitandatu hafi zitandatu voilà hakazo hari ibintu byiza byose mugaruka ko nababwiye tuzoshora gushira link munsi y'ino video mukavyumviriza rero ni umugambi munini jewe nize kubaka mu gihugu cy'u Burundi na data mutagatu yambiye ko atigeze abona ibintu nk'ibi tuko turakora n'abanjenere banyigishije nkazo bigeze babona aho umuntu agira uburaro amajana 5 kimwe mwibuka ko mwitenga hasumbaho ngaha hariko kugwa indi migambi mwibuka ko muri biware aho hirya tuko turaheza undi mugambi mwibuka ko mu gahahe turi imbere turi mu majana imigambi minini ihera aho abantu bazagura amazu baba barundi bari mu Burundi canke bari muri diaspora rero bakunza BMBC abantu bakunda inyubako abantu bakunda iterambere turabamenyesheje tubabwira yuko ibintu bimeze neza ibintu yuko ndabonamwe uruhombo ku bantu baguma bateba turashaka ibibanza bike tugurisha bikeyi muze mugura murabona ama video yacu sivyo hariho nk'abaje akavuga ati gene nashatse byanje zoje hajya baramaze kuhagurisha twarahagurishije hariho rero mu misiza n'abaje twakatwaga ati nta hasigaye na hamwe ni muje mu bantu bagura amazu muri diaspora city biroroshe n'uturi dollar amajana angahe ku kwezi yoshaka kugura inzu nawe bana 2 na 3 nangahe ashaka gusanga yo bishobora hamwe yadishute tukabona ko afise uburyo sivyo harimo amazu agene imiryango amazu harimo apartment harimo ibintu byinshi sivyo rero muze mugura gute mushagura ku makashi nta benshi tubona bishobora cyangwa ukazogura ukagura ku ideni hanyuma ukazoza urariha igihe ushaka kugura ku makashi ni kuvuga ufise amakashi karibu barimwe baguza amakashi ufise nifuza ku ideni karibu ariko nituko turahamagara kubera project yatujumbiye ko oya urubanza twateguye abatumire baragwitavye kandi turatangura hanyuma twifuza ko turatumira muri sire tugatanguza umugambi nyezina aho hazoba harimo n'inyubako ziri mu supermarché hazoba harimo amapisine amasare benamansiere ibintu byinshi hano muteramira amarazo bayagutse ngaha muzoba video zera iri muri mu commentaire kugira mushe gutahura ibyo nabavugiye ngaha rero nuko murakoze mugire ibihe byiza ubu ngoma ndabatembereze ndabereka mu mabarabara rero ukuntu hazoba hapanze mu kabido bakurikira murakoze hanyuma nk'ahandi murabona mu gihe nk'izi nzu ziri ku madari izi tuko turazigira imishinge tuzigira imishinge kugira ngo nado tudiduze ni nyinshi sinatembera ndahamare niko kandi bimeze ni nko kuri izi nizo tuko tuzigira imishinge kugira ngo ukwezi kwa gatanu kwanza umuntu aje inyuma y'ukwezi kwa gatanu arashaka kwinjira mu nzu yiwe ayibone mu kwa gatandatu zodiko dashirwa n'amarangi amazu ari ngaha aya ya mbere birubikana kandi n'amadizene menshi y'amazu voilà hanyuma n'aba diaspora ya dutuma kubaka amazu barakinira kumenya ukuntu ibintu vuga tubikora abandi bagenzi bacu bakora mu beto angomba ngende mbwira n'aba diaspora uzawumva ngo tege ngene ngiburaya muhandi ngo duteza mu beto mu mashini batwenga habirakorwa sivyo mugabo hari gihe bitabikunda kandi uburyo ntibungana igihambaye nuko muronka amazu yo kubamo nta twikoresha intoke sivuga ko tutazi kwikoresha mashini oya mugabo kugira twaka amazu yanyu kandi mushora kwa fodinga ko dukoresha uburyo bwose baba buhari sivyo hanyuma ngaha hanyuma nkaya n'amazu n'amaze kubetona amadari ariya yaramaze ku abariko barabetona ariya mubona
hanyuma ino inyuma hose ziriyo inzu, inyuma ziriyo, urumva muhava muvuga ngo twateguye ibintu ngo byo kubaryosha oya, umugambi ni mwiza cyane, uri ahantu heza, ahandi ni mu barabara, hanyuma uciye ngaha gutya ukaza urabona iri ni barabara iri aya n'amazu, hanyuma ino hose inyuma hari yandi mazu, wala aha hose urabona izi zose tumari dushirako amadari, hariya hose tugomba tudishirako amadari, hariya hose izi nyuma zindi tugomba dushirako amadari, turi kumwe. Rero umugambi wa Diaspora City bakiriya ba BMBC abakunzi bose baba barabwiye abarundi barijya nino ku isi ko uno mugambi uriho, hanyuma mukaba mwabona mutu ibintu bikunda mu mezi ane gusa kuva tukibiyumvira tugataka kubabwira mugaca muza musitega mwiyonka. Murabona ko nabwiye ngari y'amabarabara bose turabashimiye. Ni kuvuga iki? Kuko nibwo bwa mbere dukoze umugambi abantu akavuga ati imbere yuko muheza ngo no kurondera n'ibipapuro byose bikurikira banza mudushiremwo, sivyo? Hanyuma turamenyeshe ko nk'abaguze ngaha barabizi ko bafite amatitre, ibintu byose dukenera bituma inzu itongo ry'umuntu riba rimwegukira mu mategeko byose turabifise, sivyo? Abifuza kuza samatongo yo kwa David muvuga ngo abuzi na biriya n'amatongo afise ibintu byose mushobora gukenera, bituma musaba ideni mu banki. D'ailleurs ariko nibagiye kubabwira muri no projet ya Diaspora City abakiriya ba mbere banki yaraje kwiga amadosiye yabo kugira barusengurane donc doze kubakira kirumvikana. Twabose n'abakiriya bashoye kuza bafise uburyo bwabo bukwiye, mugabo hariho n'abandi byasabye ko banki ibunganira. Abo rero nabo nyene abumva bafise uburyo butubura miliyoni 300 400 usanga amazagurwa canka ngahe bavuga ati ndafise miliyoni 150 hanyuma ndongereze kanye banki zifashe, nabo nyitse bahaye ikaze turi kumwe kandi tukakira abarundi bose baba bangaha nabo mu mahanga. Hanyuma twabwiye ko tutaraje no gutegura umugambi kugira ngo tutangure, ariko bituma tuvuga ko umugambi wabaye igitangaza. Ano mabarabara mubona ngaha aya n'amabarabara manini ya apima imetero, amarabara manini ya apima imetero nka 11. Aya mabarabara ni byakunze ko tuyaherako kubera abantu bacavuga bati banza mutwubakira amadutondese yabone. Rero dushaka gutanga kuyubaka muri irici ariho abakiriya mbere byo kwinjira muri no projet. Voilà, none nk'abakuze bagiye bakabona ukuntu imigambi immobilier itunganywa hirya no hino mu isi, bakabona ukuntu iby'inyubako bitunganywa, bakabona uyu mugambi uzotwara miliyari nk'amajana 2 kugira urangire, bakabona hano tugejeje mu mezi angahe turaza gutegura. Hari umuntu yovuga ngo ni nkono ngo niyahiye neza mbere ntiranasha kwanza yibize neza, nubona kubize neza sime ngo yabize neza bacha bayongera ifu nimuyongera ifu namwe. Hari nk'amaparcelle make yasigaye muze mugure amazu muri Diaspora City. Amavideo avuga ibintu bitandukanye by'ukuntu mugura tuzoyashira muri linki kuri kino kiganiro tubashikirije. Bala mugire ibihe byiza, murakoze. Bantu mutaritura BMBC Group muriko murahomba. BMBC Group nishira hamwe rutura yubaka rigaca rigurisha amazu kuva mu bihumbi 2012. BMBC Group ririko rirubaka amazu mu gisagara ca Bujumbura, ibigwati vy'amazu meza cane hafi uburari 1000. Umve tubahonje, BMBC Group iriko yubaka ibigwati vyagutse cane usangamwe amazu amajana n'amajana. Aho ni muri quartier Miriware ya mbere Diaspora City Tenga na Gahahe nayari karaduzwa mu matongo y'abantu. Abakiriya ba BMBC Group hanini n'aba Diaspora. BMBC Group ifise amatongo kwije bisabwa wiguriye inzu yawe mu nyuma ntazuguruzuguru. BMBC Group ikubakiye inzu ushobora kuriha cash canke bukebuke canke kwidanirizo mara imyaka 50. BMBC Group irubaka inzu igacishiramwo vyangombwa vyose ukinjira umenga utashe muhira.
BMBC Group yarazize kuzera inze umva kabirya kayo yifitiye n'inganda zihingura ibikoresho bijejwe kubaka ayo mazu. Murashaka kubakisha amazu y'uburaro, amahinguriro, amahoteli, amashure, ibitaro n'izindi? Egera BMBC Group ifise aba enjenyere b'inzobere kandi bo ku rwego mpuzamakungu. BMBC Group muzoyimenyera ku mazu y'akaka kandi akomeye cane ku biciro vya mbere biri hasi mu Burundi.